Murakoze nyeniteka mukuru w'inama nkenguzamateka ya Repubulika y'u Burundi kumpa kano kanya. Nyeniteka mukuru w'inama nkenguzamateka ya Repubulika y'u Burundi, nyakubahwa cegera ca mbere c'umukuru w'inama nkenguzamateka, nyakubahwa cegera ca kabiri c'umukuru w'inama nkenguzamateka, bubahwa bakenguzamateka, duhereye ku barongoye imigwi yamaho, bubahwa mwese mukora mu nama nkenguzamateka, umumwe wese mu cubahiro ahabwa n'uhoraho, bubahwa bamenyesha makuru, namwe bubahwa mujejwe umutekano muri no ngoro nziza y'inama nkenguzamateka, bene gihugu mwese muriko muradukurikirana, tubanje kubaramutsa amahoro y'Imana. Nyeniteka nkuko mubivuze, twaje turungikanywe na leta y'u Burundi integuro y'ibwirizwa igihe izogenga amafaranga azokoreshwa mu mwaka 2025 ushira umwaka 2026. None rero nyeniteka bubahwa mwese, iyi nteguro y'ibwirizwa yateguwe hisunze igikorwa twovuga neza na neza catanguye mu 2023 ushira 2024 cyo gutunganya amahera y'igihugu bifatiye ku migambi ndetse bifatiye no ku musaruro uheza ukavamwo, kandi ndetse na ya mahera akongera agakoreshwa neza, na cyane nkuko mwabivuze nyeniteka mu bisata biba biza biteza imbere cyane igihugu. Integuro rero y'ibwirizwa yakozwe yisunze ca gitabo cimbona kazoza y'u Burundi, Uburundi bwifashe mu 2040, Uburundi buteye imbere mu 2060. Yongera kandi itegurwa yisunga ca gitabo novuga cinzira c'iterambere ry'u Burundi, le plan national de développement mu Gifaransa, c'umwaka 2018 gushika 2027, ndetse aho twagihinyanyuye mu mwaka w'2021. Twateguye rero iyi nteguro y'ibwirizwa kugira ishobore gufasha cyane mu by'ubutunzi bw'igihugu, na cyane no kubandanya dutunganya amahera yacu neza kandi azana umusaruro. Ivyo rero biraheza bikaba yaba mu bisata vya leta, twovuga mu maministeri canke ndetse no mu bisata vya leta mugabo bisanzwe bifise ubwigenge bwo gutunganya amahera, bimwe twita les sociétés publiques à autonomie de gestion, ndetse vyose biganakorerwa no mu makomine ndetse no mu bitaro. Ivyo vyose twagiye tuvyisunga, ari naco gituma rero iyi nteguro y'ibwirizwa irimwo novuga udutabo twinshi n'ibikorwa vyinshi. Twovuga ibikorwa bisanzwe bipanzwe ku mahera leta cyane atozwa n'ikigobe izokoresha aja mu maministeri, mu bushikiranganje butandukanye ndetse no mu nzego zitandukanye. Tukabona neza iyacagiye gukora muri ama programme budgetaire ndetse n'ama projet canke ama action, tukabona duti aya mahera yose agiye gukora iki niki ku bushikiranganje ubu no mu rwego urunuru. Hariho kandi n'ikindi gitabo naco nyene cerekana uko aya mahera dukura
mu badufasha bo hanze ukuntu nayo nyene azokora kandi n'ukuntu novuga agabuye muri ya maprograma na ya maproje. Turafise kandi n'integuro ukuntu amahera azokora ajanye na ya societe y'amashira hamwe leta ifise mu mitahe yabijana kwicana cana ya ifise mu mitahe ijana kwijana ukuntu azokora nayo nyene turayafitiye ama PTBA le plan de travail et budget annuel. Harimo rero n'ama plan de travail et budget annuel y'amakomine ndetse nayo ibitaro. Murumva rero yuko dutera tuja yuko ubutunzi bw'igihugu bwose buheza bukaja hamwe ndetse na leta igaheza ikabukurikirana. Twagiye rero duhejeje gukora novuga ivyo bikorwa biba bitwara amahera, turaheza turakora n'ibindi bitabo vyerekana umusaruro nyezina bimwe twita ama projet annuel de performance kuri ministeri yose, nayo nyene ikerekana ama indicateur novuga ibimenyetso tuzoshikako uno mwaka. Mugabe ivyo bimenyetso bikaza bishira mu ngiro yambona kazoza ndetse biza bishira mu ngiro na ca gitabo c'iterambere twita PND c'igihugu cacu c'u Burundi. Izo rero tuca tubona duti ministeri kanaka muri iyi programa kanaka izoshika ku biharuro bimeze uku kuri izi indicateur, ndetse izo indicateur twavuga yuko abara ama indicateur aza yenena ku ma indicateur yo muri vision n'ama indicateur yo muri PND. Kugira dushobore kubandanya dutunganya ubutunzi bw'igihugu neza, twarakoreye no ku bakozi bahembwa n'amahera ya leta, na cyane cyane yuko abakozi batwara amahera menshi arenga miliyaridi 1000 bahembwa ku mwaka. Bigasaba rero yuko aya mahera tuyakurikirana turavye aho bahembegwa, tukaraba naho bakorera, ndetse tukaraba yuko atabahembwa batariko barakora canke ngo habe cyo novuga abaza barahindagura ubuzi canke bagahindagura ubuzi baca bahindagura n'amahera bahembwa. Kugira ivyo vyose tuzohore tubibona ku kwezi, ari naco gituma twaciye dusaba yuko ku kwezi ibisata bitandukanye bizoza biraduha raporo kuri abo bakozi n'ukuntu bagiye barahindagurirwa ubuzi. Twarabandanije rero, murazi yuko igihugu cose ndetse n'ibindi bihugu niko bimeze, biraheza bikagira ibihengeri bigapanga n'ukuntu bizozibira ivyo bihengeri. Ivyo bihengeri navyo duca duheza tugasaba amadeni y'abahanze canke mu gihugu hagati kugira dushobore gufurira ico gihengeri ndetse dushobore gukora imigambi y'iterambere. Tukaca rero dupanga n'ukuntu ayo mahera tuzoheza tukayariha, tukaca turaba no ku kwezi turaba amahera azinjira ndetse n'amahera tuzoza turasohora ku kwezi. Iyi nteguro rero yibwirizwa y'amahera azogenga umwaka wa 2025 ushira umwaka wa 2026 utegekanya yuko ubutunzi bw'igihugu buziyongera ku bice 4 n'uduce 6 kwijana, tugereranije yuko muri uyu mwaka uheze twagize ubutunzi bw'igihugu bwiyongereye ibice 3 n'uduce 9 kwijana. Tukifuza ndetse mu mwaka wa 2026 ushira umwaka wa 2027 ko naho twoba tugeze ku butunzi bwo kwiyongera ku bice 5 n'ibice n'uduce 6 kwijana. Ivyo rero twabigize kubera aya integuro y'ibwirizwa yashitse inguvu cyane cyane nkuko mwabivuze nyeniteka mu bisata nkoramutima bituma igihugu gitera imbere ndetse turonka n'umusaruro munini. Aho naho nkuko igisata c'uburimyi cyashizwe imbere nico twashizemwo uburyo butari buke, turashiramwo cyane cyane kugwiza umwimbu wo gushora hanze
ndetse no kubandanya ducukura ubutare ndetse no kubandanya dufasha kubaka novuga inyubako zifasha mu gutwara ibintu n'abantu. Twagiye rero dushira inguvu yuko tuzokorera mu byo kugwiza imbuto ndetse mu kugwiza umwimbu ndetse no kugwiza imbuto zava hanze kugira zizoshobore kugabanuka tuzikorere ngaha mu gihugu iwacu. Aha novuga ko muri iyi program hariho ko twashizeho yuko tuzoheza tugaha amatongo ababishoboye bafise uburyo baba privé bagashobora kugira amaferme y'inka bakagira amasantre semencier ndetse natwe tugaheza twabahaye ayo matongo tugaheza tukanabafasha no mu vy'ama exoneration ndetse no kubafasha ukuntu bashobora kuronka amadeni yo gushobora kuinvestisa mu vy'uburimyi n'ubworozi. Twarabandanije kandi igisata c'ubutare kugishiramwo amahera ndetse n'icya tourisme ba mukerarugendo navyo nyene turashiramwo amahera atari make kugira igihugu kibe nyabagendwa kandi congere cinjize n'amahera. Twarashizemo kandi kubandanya dukora inyubako nk'ibi vy'amabarabara ibi vya chemin de fer navyo nyene bizobandanya bikorwa amahera yavyo yarahejeje arategekanywa. Nitwibagiye kandi no mu vy'imibano turashiramwo kuzofasha abantu aho nikora ndetse no kubandanya dukorera mu gisata c'indero aho twagiye turaduza amahera acanye no kugura intebe no kugura novuga no kuduza abigisha bazoheza bakaza gufasha ndetse n'ibikoresho vy'abanyeshuri. Muri iyo ntumbero nyene nkuko turi muri novuga decentralisation twarashizeho n'ukuntu uko amakomine azoba ariko arakora n'intara nazo nyene twobandanya zifashwa n'iyi nteguro y'ibwirizwa kugira koko irya bwirizwa ryashizeho intara zitanu n'amakomine 42 koko bibe novuga realite bishobore kuja mu ngiro atangorane. Twarashize kandi imbere yuko tuzobandanya dukorana n'amakungu ndetse n'ibihugu bidukikije no kubandanya rero dutunganya amahera neza na cane mu bisata vyo bizana bigwiza ubutunzi. Kuri ivyo rero twaciye dusaba nyeniteka bubahwa twaciye dutanga novuga dusaba yuko hari ingingo zimwe zoheza zigafatwa igihe mwoza kuzishigikira. Ni nk'ingingo ya 66 ivuga yuko abantu novuga bifashe bakorera leta mugabo leta mu bisata bimwe yuko botanga agace ubusa n'uduce 5% y'amahera bazoba bahembwa kugira baze gushigikira ibi vyo umuntu nzenya muri mu ndero cane mu kwigisha abanyeshure mu gufasha kugura intebe ndetse no gufasha kugura ibikoresho vy'intebe no gusahiriza kuko tuvuga duti byari byo byose aba bose baraciye ku ntebe y'ishure igihugu carabafashije guhera mu wa mbere gushika baheze amashure yabo n'igihugu kandi kicacongera kibaha akazi kushobora gufasha rero turumva yuko vyoheza bikaba vyiza. Naho twace dufata ku bafise novuga abazoba baronka uburyo busa n'ubwisununuye aha ni nk'abakorera mu maproje ya leta murazi ko bafise imishahara yisununuye ni nk'abantu novuga baba mandatere politique abo bobo basanzwe bitangira igihugu cane no mutari ivyo gusa basanzwe bafasha muri vyinshi ni naba baba bagiye bararonka
amasoko ya leta kuko nabo nyene barunguka kandi kugira bashobore gusahiriza leta. Abo rero nibo bazoheza bagatanga ayo mahera, mugabo abandi bakozi basanzwe nk'aba muri fonction publique canke abandi bakozi bose basanzwe ntibazoba barimwo niyo migwi cane cane ine gusa nizoheza igatanga. Twatanga karosi n'amahera menshi kuko nkuko twabivuze muri iyi migwi ine uzoba afise ahembwa nk'ibihumbi 500 azoriha ibihumbi 2,500 gusa ku kwezi. Murumva ko atari amahera menshi. Uhembwa ibihumbi 300 azotanga 1,500 ku kwezi. Turazi yuko bahora banayatanga mu bindi nisahirizo gusa kugira bashobore gufasha. Ikinda gisiguye kubera twumvise ari habagize babitahuye nabi kugira bashobore kuvyumva abariko baradukurikirana ni iyi migwi ine yonyene kandi samahera menshi. Turazi ko nibindi basanzwe babikora kandi turazi ko basanzwe bakunda igihugu cyane. Iyi ningingo yagiyemo n'ingingo ya 68 igira la redevance administrative yagiye ku igice kimwe kwijana yahora kuri 0,5%. Iyi ningingo yagiyeho nuko bafise bapangishije ikori ryabo ryoheza bakashobora kuritanga mu bice kurindira yuko boza kuritanga umwaka uheze. Iyi ningingo yagiyeho nuko aya mashirahamwe yikorera utwabo yuko yoheza agatanga bimwe twita ama dividend akayatanga inyuma y'imisi 30 bahejeje kudeclarer l'impôt sur le revenu. Igihe batazoyatanga yuko leta izoca izirabaca ibice 15 kuri ayo batashoboye gutanga. Iyindi ngingo nuko kuri aya mashirahamwe ya leta nayo nyene yoheza akacatanga zirya nyungu amwe twita le dividende bakazitanga inyuma y'imisi 30 bahejeje kugira après la date limite de déclaration de l'impôt sur le revenu. Nukuvuga inyuma y'itariki 31 z'ukwa gatatu boca batanga ayo mahera batarengeje imisi 30, nukuvuga itariki 30 z'ukwa kane. Iyindi ngingo nuko umusaruro uzoba wabonetse mu mashirahamwe amashirahamwe aho leta ifise imitahe cane aho ifise imitahe 100% yuko imbere yo kugabura uwo musaruro murazi kugaburwa mu mice myinshi hariho uza mu ma dividende donc novuga nko kwikura kuya kw'abakoze hakaba nayaja mu ma investissement hakaba nayandi aja mu ma reserve abasanzwe ategekanijwe n'amategeko. Naho nyene tukavuga tuti imbere yo kuzobigabura bazobigabura mugabo babanze babihe umushikiranganje ajeje ubutunzi kugira abishireko umukono. Iyindi ngingo nuko amahera batazoba bakoresheje aya mashirahamwe ya leta atazoba ateguwe kazokoreshwa yuko bazoca bayashira kuri trésor public kuko nta kamaro ko kugumayo kandi batariko barayakoresha kandi ari amahera ya leta. Iyindi ngingo nuko ku vy'ubutare twavuye ku 7% tuja ku 16%. Ibi navyo nuko abimba ubutare uri umutahe munini abari wa leta. Umutahe munini wa leta mutigute guko isi bimbamwo n'ubutare n'ubwa leta bo bazana ibikoresho gusa kugira babukureyo hanyuma bashobore kuja kubudandaza. Mugabo mu bisanzwe ubutare bari ubwa leta bobo bazana ivyo bikoresho kugira babukureyo baje kubudandaza kuko isi ni ya leta kandi n'ubwo butare n'ubwa leta. Iyindi ngingo yafashwe ni ngingo ya 199
aho redevance informatique yagiye kuduce ubusa na n'uduce 25 kwijana. Hanyuma kandi ingingo y'ijana na 51 ishiraho yuko tuzotoza amahera kuri aya ma platform novuga akorerwa ko ibikorwa ngurukana bumenyi, naho nyene tukazotoza ko 10% cyane cyane ibi vy'ama streaming n'ama commerce électronique ndetse novuga n'ibindi nk'ibi vya YouTube, vya Facebook n'ibindi. Iyindi ngingo yagiyeho no gushirako un taux d'imposition unique pour les personnes physiques qui réalisent le chiffre d'affaires iri munsi ya 25 millions. Guko aha hariho forfait ngabo twaciye dushiraho pourcentage kugira hashobore kuba equité. Iyindi ngingo yashwizeho nuko abazoba bahunze amakori kandi batabirekuriwe n'amategeko n'ababijejwe, cyane cyane abusanga bafise amakamyo ugasanga barakuye ko bijya oberi bayashize ko yapfunze bakaca bakuramo ibintu bimwe canke bakadeturuna ntibace muri oberi. Niyo duheza tukabona uko abantu bariko baragwizamwo umwimbu n'ukuntu uri kuraja ku masoko, akaba ni naho tubonera uko dushobora gutoza ya makori. Tukavuga duti umuntu atazoba yasavye iyo fagitire atanze ibice 20 kwijana kuri ivyo bintu. Sivyo twifuza ko twobaca ayo mande, ngabo twifuza yuko abo bose babaguzi baheza bagasaba fagitire kuri abo bantu baba baguriyeko. Ingingo ya nyuma ijanye no kugwiza novuga amahera yinjira mu kigega ca leta, nuko abantu bazoheza bakadufasha gufata abantu bazoba batatanze amakori ya leta canke bariko barayahunga kandi bategeza kuyatanga, na cyane cyane yuko abene igihugu baba bayatanze yuko tuzobaha vya bice 10 kwijana. Hari rero n'izindi ngingo zagiyeho zifasha gutunganya aya mahera tuzoba duhejeje kuronka. Ni nk'ingingo ivuga yuko ubu yaba ma ministère canke ayandi ma institution tuzoyaha ama tranche de paiement kugira boroherwe gukora mugabo babanje kubisaba ndetse bagatanga na rapport. Iyindi nuko abo muri obuha inyubako zizoba zirenza umuriyaridi bizokorwa na obuha, ibindi navyo bitarenza umuriyaridi biri musi y'umuriyaridi bizoheza bigakorwa n'ama ministère asanzwe yarabipanze. Mugabo kandi ngaha twarashizeho yuko ama ministère asanzwe yarabipanze azoheza agasaba novuga uruhusha igihe babonye bashobora kuvyikorera. Ikindi nuko le ministère zizoza ziratanga uko ukwezi kugiye batanga uko novuga abakozi babo bangana ku kwezi kugira dushobore kubona uko bariko barakora ndetse turabe n'ukuntu bariko barahembwa n'ibibanza baba barimo. Ikindi nuko twashizeho bimwe twita crédit d'engagement et crédit de paiement. Ikindi twashizeho nuko abatanga amasoko ya leta bogenda bagakorana n'abajya ba producteur direct ataba intermédiaire bajamwo kugira ibintu bishobore kuzimbuka. Ikindi ni kumwavu, murazi yuko leta yari isanzwe iriha ibice 60 kwijana ku bene gihugu. Twavuze rero duti abantu baba bifashe kandi bafise uburyo bwisununuye twogabanya gatoyi. Tuvuga duti abene gihugu basanzwe bazogura hagati y'umufuko umwe n'imifuko 5 bazobandanya barihigwa 60 kwijana, 67 kwijana nabo bakariha 33 kwijana. Mugabo bazoba bagura imifuko 6 gushika ku 10 bazoca bariha ibice 39 kwijana, hakiyazo kwiyongerako ibice 6 kwijana.
abazoba bagura imifuko 11 gushika ku 15 bazotanga ibice 44 kwijana, hanyuma bazogura imifuko 16 niyirenga bazoce bagure batange ibice 49 kwijana. Iyo ni ingingo y'180. Tuzobandanya rero turaba kandi yuko abafise novuga imiduga yo kwiyunguruza yuko batazoronka amahera amwe bita les indemnités de déplacement. Muri rusangi rero nyeniteka bubahwa aha ku bushikiranganje harimwo ibikorwa bikuru vyagiye biratwara amahera atari make. Tuvuze nko mu bushikiranganje bw'intwaro yo hagati bazobandanya bafasha kwakira impunzi, ndetse babandanya bafasha no kwakira no gufasha novuga ababakira hariya mu kibano iwacu ku mitumba biri ku miliyoni 166, hamwe ndetse no kubandanya dukora mu makoperative biri ku miliyaridi 117, hamwe no kubandanya dushira mu ngiro bya tegeko ryerekana uko intara zagabanutse n'amakomine agiye kwitunganya gushasha imiliyaridi 3, ndetse no kubandanya dufasha mu by'umutekano ku miliyaridi 284, no kubandanya novuga protection civile biri ku miliyaridi 5 n'uduce 4 kwijana. Mu bushikiranganje bwo gufashanya n'ayandi makungu tuzobandanya ivyo gufashanya n'ayandi makungu duciye mu ambasade biri ku miliyaridi 62 n'uduce 2 kwijana. Mu bushikiranganje bwo kwivuna abansi tuzobandanya ibikorwa byo gukingira hazobandanya ibikorwa byo gukingira igihugu, ndetse n'ivyo kubandanya dukora turaba yuko abatanga ibintu mu gisirikare bariko baratunganirizwa. Mu bushikiranganje bw'ikigega ca leta tuzobandanya ibi vya reforme ya budget programme, ndetse tubandanye no kubandanya dupanga imigambi ishobora kubandanya ishira mu ngiro intego imbona kazoza yacu. Twongere tubandanye turiha amadeni tuzoba twafashe, ndetse tubandanya duteza imbere n'ibisata bitandukanye, na cane ibi vyo muri OBR kugira dushobore koko abantu baca inyuma ya amakora ataboneka canke bakayiba canke bakayatwara, koko tubandanye tugerageza yuko vyogabanuka cane. Mu butungane hazobandanya ibikorwa byo gutunganiriza abene gihugu ku miliyaridi 6.6, cane kuri bijya by'aba notable collinaire. Murazi kari benshi kandi hariho utwo tubafasha kandi barafasha ibitari biki. Tuzobandanya kandi no muri fonction publique tubandanye ibi vya politique salariale, cane no kubandanya tugira la maîtrise des effectifs bo muri leta. Tuzobandanya muri communauté est africaine kubana tugiranira imigenderanire myiza, tubandanye dukora n'ibikorwa vya payeje biraba cane ugwaruka. Tuzobandanya tubaka inyubako novuga zifasha mu iterambere nk'ivya chemin de fer, navyo nyene harimo 250 miliyari nkuko vyari bisanzwe biri, no kubandanya tukora ibiraro amabarabara ari ku miliyaridi zitari zike zishika 10 n'izindi, kuko harimo amabarabara makuru ngaha atwara tuzokora atari make. Aha tuvuga nka Gikoma centre Bubanza 34 km izo zizokogwa, yuko tuzokora osi za Rumonge Gitaza tuzobana tuyakora, n'ayandi ndetse n'amahave yose akazoza arakogwa atari make, niyo yose atazoheza ngakogwa. Mu bushikiranganje bw'uburimyi n'ubworozi tuzobandanya nkuko twabivuze gushigikira uburimyi, harimo mu vyo
novuga umwavu imiliyaridi amajana 308 n'izindi miliyaridi zizoheza zigafasha mu gushiraho amasantre semencier n'amasantre nese yabayo ku nkwavu ku nka ndetse no ku mpene. Twaranagize kandi turerekana kuri ministère amahera izotwara tugereranije n'amahera yose y'igihugu. Tuca tubona rero ko hariho amaministère ashika indwi ayanyene akomakomeye atwara ibice 87 n'uduce 8 kwijana. Nayo ni ministère ya finance, ministère ya education, ministère ya défense, ni ya sécurité, ya agriculture, ya infrastructure, ni ya intérieur ndetse ni ya santé. Nakaba arizo zitwara amahera menshi zo kwa indwi zitwara ibice 80 n'indwi n'uduce 8 kwijana. Izindi nzego zisigaye zikaca zigabura ivyo bice 12 n'uduce 2 kwijana. Ari navyo vyerekana yuko iyi nteguro y'ibwirizwa uburyo bwinshi yabusize mu maministère akora ibikorwa byo kwiteza imbere. Ndetse twaranerekanye n'amahera ari kuri programme budgetaire imwe yose na pourcentage yerekana muri ministère. Twanavuze yuko iyi nteguro y'ibwirizwa isanze ikurikiza ivyapanzwe mu mbona kazoza ndetse no mu gitabo c'iterambere y'u Burundi PND. Turavuga kandi n'ama annexe ivy'amakomine, ama société parapublique, ama hôpitaux nayo nyene yuko afise ama plan de travail et budget annuel. Tumaze rero gukora uko muri rusangi twabonye yuko amarosete yose y'igihugu azoba miliyaridi 4,790 tukaba tugeranije no kuri uyu mwaka turiko turashira mu ngiro wari ku miliyaridi 4,211 n'uduce 2. Hari yongereko rero ibice 13 n'uduce 7 kwijana. Mu kuzoya novuga kuyashira naho mu bikorwa mu madepense yabaye imiliyaridi 5,000 ni miliyaridi 227 tugereranije naho muri uno mwaka turiko turashira mu ngiro wari ufise imiliyaridi 4,732 n'uduce 3. Bica rero vyumvikana ko uno mwaka dufise igihengeri c'imiliyaridi 436 n'uduce 9. Ivyo navyo ico gihengeri tukazogifurira turavye amadeni tuzofata yaba mu gihugu ngaha canke hanze nkuko bisanzwe bimeze. Tuca rero turabona yuko iyi nteguro y'ibwirizwa isanzwe itunganije neza kandi ibiharuro vyose bipanze neza. Hazoba hasigaye kuyishira mu ngiro, niyo mu kuyishira mu ngiro tugaheza tukaza turatunganya ibindi harimo vy'amatransfer y'amalinye amahera ava ku malinye aja handi bivanye n'ukuntu ivyo bikorwa biba biriko birakogwa. Nguko nyeniteka mukuru w'inama nkenguza amateka integuro y'ibwirizwa izogenga amahera azogenga umwaka 2025 ushira umwaka 2026 uko twayiteguye kandi tukabandanya dushima uko twakoranye n'umugwi. Twakoranye neza, baraduhaye ivyiyumviro bitari bike turabikorerako ndetse turavyemeranya, tukibaza yuko namwebwe nyeniteka nabubahwa muza guheza mukabihezagira. Nuko rero ituro leta yari yandungikanye niko rimeze, tugasaba yuko muza kuri twakirira ndetse habaye nibibazo tukavyishura canke hari n'izindi mpinyanyuro zoshoboka zikajamwo kugira nyenicubahiro umukuru w'igihugu cacu ciza c'u Burundi azoyishireko umukono imeze neza iza ifasha iterambere ry'abene gihugu bose
murakoze, Imana ibahezagire.